Hey, hello guys. Abantu bakurikirana Linux TV, abantu bakurikirana Afrodancer, nkaba ndi kumwe n'umugwi wanje ariho Team Brown Afrodancer. Turi ngaha mu bwami bwa Linux TV. Mukanya muraza kumenya amakuru y'ibikorwa by'iwacu. Ikintu ca mbere kwanza ni connaissance. Kurumva connaissance hama tugakora cyane avec objectif kuko ni waba witanga mu by'ukora ugashiramo ingufu nyinshi avec objectif. Urumva ukidandaza cyane ni ngombwa uhafate hose kuko cyambere ugumugaragara cyane ufise rero impano rero urumva bica bimatchinga bien. Niyo mpamvu rero ubona ugumubona tu trendinga za hehe kubera iki kubera ivyo ndakubwiye kuba baduhamagara bakatushima kurumva icyambere kwanza turagishima Imana cyambere siko kandi ni kubera dukora koze ukuye amaboko mu mpuzu ni ngombwa bakurondere nguma mbwira abajene benshi murafise talent niyo mpamvu mu cyongereza abazungu bavuga ko your talent is your richness talent yawe irashobora kukubakira kukuzanira ibintu utari witeze umuryango kabaho bien bivanye na talent yawe juste twe baturondera kenshi bivanye n'ukuntu batubona tuzi twamaze gutahura ibyo dukora juste c'est ça bivanye n'ukuntu choreography ziba zimeze ego kuri twebwe biratworohera cyane siko nka jewe nk'umukoreographer wa team yanje ndafata umwanya kwanza cyambere nka jewe premier majewe kwanza nitwa Brown Afrodancer kenshi ndabaza kuri Afrondundi ndibaza indirimbo zose ziko zirasohoka tuko turajamwo na Afrondundi ndibaza kandi ama choreography abameze bien rero ndafata umwanya nka exercise nkapanga choreography kugira ndabereke team yanje urumva birantwara umwanya mesi umwanya munini ya cyane nka 1 week nevye ni 2 weeks urumva ninje muri video ibintu bibara amavuta nditegura cyambere kwanza reka ndabashimire abantu bakurikirana Linux TV n'abantu bakurikirana Brown Afrodancer mukomeze kudushigikira guys mukomeze kudushigikira mfise ugwaruka ngaha rukeneye gutera imbere ego najewe sindatera imbere aho nifuza gushika sindahashika mukomeze kudufata ku mugongo mudushigikire cyambere no saba kwanza leta kwanza gouvernement yo fasha amakategori yose apana guhengama gufata ya twese kila muntu wese n'umwuga wiwe kuko pour le moment twebwe ubu abajene tumaze gukura amaboko mu mpuzu tugomba dukore duteze igihugu cyacu tugiteze imbere tubicishije muri talent yiwacu rero mukomeze kudushigikira kandi mutibagiye kunkurikirana ku mbuga zanje kuko turi update guys tuguma dukubita za ibiki nibiki turi update mugume mudukurikirana tubahe show ni Brown Afrodancer TikTok Instagram hose ni Brown Afrodancer mzoba mugize neza bless up